guhera mu mwaka uza twifuza ko amakomine yohindura ingene akoresha za miliyoni 500 ikomine yose ihabwa mu mwaka, maze ahantu ndashimira cyane gose, maze ibice 80% agakoreshwa mu migambi izamura ubutunzi bwa komine n'amikoro y'abene gihugu. Uturorero nk'imigambi yoshigwa imbere ni nk'umuyaga nkuba, amahinguro mato mato afitiye mato mato afatiye kuvyimbuka cane muri komine. Ejo muri twarumvise nk'akarorero muri Cankuzo, numvise ahantu bazanye agahinguro gahingura amavuta y'ikigazi katwaye miliyoni 300 zonyene. Akurumva ko umwimba azoronka uzova menga ku biro 500 ku munsi, bashaka ku mwimbo ushaka ku maritiro 10,000 ku munsi. Ngoma nk'ico ni ikintu gihambaye cyane cyo gushira imbere. Gukingira ibidukikije, atashaka kuvuga ibintu bijanye n'amatuta. Birabaje kubona mu makomine atamatuta y'ivyamwa ahari, kandi vyamuzi akamaro gafise, kandi ko biteza imbere igihugu, byateza imbere n'amagara meza y'abene igihugu. Tukivuza yuko buri komine yose mu migambi mwokora muri kazoza guhera umwaka uza ikintu kijanye n'amatuta y'ivyamwa abereye aho hantu muri zo komine cyangwa muri zo ntara, mwo bishimbire cyane gose. Je ndazi neza mugiye mwofata nk'imiliyoni nka 30 cyangwa 50 badishira mu matuta y'ivyamwa aca saranganya mu bene igihugu mu myaka 5-10, amafaranga bagagutse bagwije 10, ayo mafaranga bamwatanze mu vyamwa, kandi kanafasha no kugira amagara meza. Ibi rero ni ibintu byo kwitwararika. Ajya matuta yo gutera ku misozi, ajya masoko twubaka, ajya masoko n'ibintu community za kwitwararika. Twarahagurije abene gihugu turabashigikira, mugaba imigambi mubona yuko muri kazoza zosahiriza amakomine kwiza uburyo abantu bakava ku isuka ari benshi bakaza kudandaza, kuko abadandaza batanga amakori n'amategisi, mwico gihe ubutunzi buriyongera. Mugaba mwatizemo namwe akanya akandi karongo nkunda gutanga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, kwiyumvira ko mwogira imbuto zirobanuye mufise ba agronome kugira ngo abene gihugu baronke imbuto zirobanuye, ibiraya, biharage, n'izindi mbuto nk'ibigori. Ivyo ni ibintu bifasha cyane abene gihugu, kandi bituma babaho neza, kandi gateza imbere ubutunzi bwa komine. Imyuga sinibaze ko nka komine yiyumviriye kugira nka atelier yo gushora impuzu, bashobora kurondera nk'imashini 30-40 kubera ko babonye ko bafise ugwako gwabyize batariko barakora. Ako nakazi kaba kubutse ubwa kandi baca bafasha abene igihugu. Je ndazi neza nka atelier uje kuraba kurutuguranya impuzu, abanye impuzu ntizihera, abantu basonesha ni benshi, abanyeshuri biki habuza kurondera kure, baronka akazi bagatanga amategisi, kandi bakibeshaho bakubona, kandi bateza imbere komine. Gukora abantu mu bushomeri, ibyo ni ibintu bishobora gukora amatafari. Twe turabize nk'akaruriro mu ikomine twafasha abantu b'ibishomeri bibaheje amashuri, tugira ishirahamwe hamariro cyatugisha gukora amatafari meza. Ubunye baronka amafaranga akibeshaho, kandi batana amafaranga muri OBN, batera amafaranga amatagisi muri komine, ugasanga ariko rateza imbere komine. Ivyo rero na komine cisha mu ruhara muri uwo mugambi wo gukora amatafari, uko amatafari y'amakintu imisi yose bamari ko barubaka. Ivyo ni ibintu rero mu kwitwararika. Hamiki naco twovuga nibijanye no kwica mushize muri twa dusanduku two kuguranana no kuziganya. Si ngomba gushamo mutayi ni ikintu gikomeye cyane. Komine sha gushamo mutayi cyamo duhinguro duto komine sha mutayi mukifatanya n'abandi mu makomine mugira duhinguriro. Ivyo biri turifuza yuko vyokogwa hakubona muvwe twabonye imisi amabarabara y'imigenderanire birakinewe, gukora ibiraro bito birakinewe, mukavyikorera gusahiriza imvukira ziko zakora imigambi remereye. Komine mashofata ubona ko ari umugambi w'ikomine umuntu azanye impuzu mutahe w'imvukira, ikiza yuko namwe mushobora gushiramwo umutahe kugira ngo mushigikirane cyane mukamushigikira mu bikorwa rusange. Ico nabonye nuko makomine amwamuse usanga ano mafaranga
imiliyoni 500 twatanze twatwifuje kuzoyongerereza umuntu mu ntango ntibikunda muga dusubiyemo amafaranga birashoboka muno mwaka twasanze yuko hamwe hamwe abantu babonye andi mafaranga imiliyoni 500 bace basa nk'abadashobora kwitwara ikibazo rusange ko twatubikora ibyo byatumye rero iterambere danyaruka kandi ugasanga nk'amafaranga yokoreshejwe imigambi myinshi byo tube turasubiramwo ibyo bwirizwa rigenga gutanga amasoko kugira ngo imigambi imwe ikorwe n'abantu benshi mugabo ijyaniranye n'ikorwa rusange kugira ngo imigambi y'iterambere iboneke ku bwinshi